nuko nyuma y'akaruko k'amasegonda makeya nari nabibabwiye nk'ibisanzwe nk'uko nari nababwiye hakiri kare ntabwo tuba turi twenyine muri studio nziza cyane z'ubwami bwa Black FM turi kumwe n'umutumire ku rundi ruhande ari nako ndakwakira kandi nakuramutsa Mutamu. Murakoze cyane nanjye ndabaramukije. Mumeze neza? Ego turashima Imana namwe ndabona yuko mumeze neza. Twe tumeze neza cyane. Turaguha ikaze mu bwami bw'insamirizi Black FM samiranira ku 94 akaburungu 9 wisange kaze wumva amahoro kabisa nibeze ko uri tayari kugira ngo udusangize ivyo watuzaniye no munsi. Ego murakoze. Ako abatakuzi ku mazina wawe witwa gute? Yewe mazina yanjye ni Irakoze Neza. Abasanzwe n'imyuga Muri komini ya zone ya muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi. Nuko bamwita Bertrand umumenyereza w'ikipe Abeza FC ikina icicaro cya kabiri. Abeza FC ni ku ruhande rw'abigeme canke ku ruhande rw'abakobwa? Ni ku ruhande rw'abigeme. Ni murakoze cyane ni mumenyereza Bertrand sanzwe amenyereza ikipe Abeza FC ku ruhande rw'abigeme ikina icicaro cya kabiri cyo ngahi wacu ni muri Rubirizi. Nuko bimeze bakunzi ba Black FM bakunzi b'ikiganiro Bingo Sport mutumire ni Bertrand umumenyereza w'ikipe y'Abeza rero amaze kuba aza kutuganirira uko bimeze mbega ikipe yiwe y'Abeza bimeze gute mbega ikipe yawe y'Abeza ari nako tunabigira ko ni ikipe Abeza FC isanzwe ikindi cyicaro cya kabiri bimeze gute deuxième division igeze hehe ikipe yanyu ikigenda ivyitwara mu gute ku rundi ruhande? Ego ubu tuvugana turi mu myimenyerezo twigira inkino zishobora kuzotangura isi ibe tutaramenya neza ubu turi ku kibuga tugerageza gutegura abana neza kugira ngo bazoshobore kudushikana ahantu heza twifuza kubera yuko intumbero nyamukuru dufise niyo kugerageza twarako twoba bambere tukaduza ikipe mu cicaro ca mbere. Nuko ati ihangiro bafise no gufata ikipe Abeza FC bakayiduza mu cicaro ca mbere. Urugendo rw'iwawe nk'umumenyereza washobora kutuganirira neza urugendo rw'iwawe watanguye kumenyereza ryari waciye mu migwi yihe wagiye uca mu migwi wagiye umenyereza imigwi iri mu byicaro ibihe n'ibihe? Je natanguye kumenyereza mu 2017-18 nimba ntibagiye icyo gihe namenyereza ama equipe nanje nkiri umukinnyi ariko mugabo namenyereza amakipe y'amashure cyane cyane mu bigeme narabona yuko hari abana bafise impano bafise kazoza byari nk'ishuri nk'iryahe ahantu hora nigaho bita kuri lycée communale Magiyo yari ifise equipe y'umupira bakobwa yari ikomeye cyane niyo nagenda kurikirana hama nagiye ndagoma n'andi ma equipe bamaze ko bambona ku bibuga ntegura neza abana niho rero imigwi imwe yagira nyizera bitari mike mu cicaro cya kabiri no mu cicaro cya mbere naciyeho gatoyi mu cicaro cya kabiri equipe wahereyemo yabigeme ni yahe? Mu cicaro cya kabiri yari equipe yitwa Fraternité yego yo mu Kamenge. Nta muyivuye mushija muri equipe yahe? Ndayivuyemo narakubitiye gato mu Rumonge muri Inyange. Ego hama niho nagarutse rero nza muri equipe y'Abeza FC maze kuza muri equipe y'Abeza FC niho novuga ko maze kumara igihe kirekire kuko ntabonye nko muhira. Uhamaze imyaka ingahe muri equipe y'Abeza? Uyu mwaka ugiye kugira kabiri. Ugiye kugira kabiri? Ego kwiyo myaka ibiri mumaze muri equipe y'Abeza FC yoba imaze kuba iramura abana bangana gute iyi equipe y'Abeza? Ngiye gutangura cyo no dutangura kubabwira nuko je mu gushika muri equipe nagiye nkunze projet subindi kuko president w'iyo equipe yari afise intumbero yo gufasha abana cyane cyane batishoboye banaho nikora bafise iyo mpano yo gukina umupira yarababona bakina mu ibarabara abandi babuze icyo bakora mu gakaraba kabona afise inguvu niho yaciye afata akiriyo equipe amaze kurikira abana bashyira ku kibuga abigisha umupira umwaka umwe sinaribwo ndahaze umwaka ugira kabiri niyo yaciye anyikorako aranyereka projet arambwira ukuntu ibintu bigiye kugenda n'intumbero afise nanjye mbona ni projet nziza umuntu ashobora gukoreramo kuko
gufasha abana ukagira aho bakwiye n'aho bashikanye n'ikintu cyiza. Rero iyo mugwi twaragerageje kubikurikirana cyane kugeza naho umwaka uheze twarakinye tugwa mu kibanza cy'indwi. Yaratugoye cyane kuko urumva na abana twagiye turegeranya tugomba kubagira abanyamwuga muri ibyo bintu mugo urumva sa bari basanze ari abanyamwuga muga buri mwaka bagenda barakura kandi inzira yuko n'umwaka hoho bazotubona cyane. Muriteguriye kuva mu ico kibanza c'indwi mukaza mu kibanza ca mbere kugira tubone ekipe yabeza iduga mu cicaro ca mbere. Ego turiko turagerageza kubitegura cyane kandi ndiko ndaraba ndabona yuko bishoboka kuko urongoye umugwi ubuyobozi bw'umugwi baragerageje kuturonsa ibikoresho ndetse n'uburyo n'ibindi byose dushobora gukenera kugira ngo twitegure neza. Ubu abakinnyi bameze neza barateguye neza kandi tubandanya dukora kandi ndiko ndaraba ndabona yuko uno munsi hasumba ejo. Twizera neza yuko dushobora kuba ba mbere tukaja muri ico cyaro kuko niyo ntumbero nyamukuru dufise uyu mwaka. Mu myaka atari dufise intumbero zo kurera abana bamenyera ariko umwana amaze kwiza imyaka 3 mu higanwa abatanguye kugira ubunararibonye abashaka kugira ikintu yokora. Nta maraso mashasha mwarongejemo muri ekipe yabeza kugira ekipe mere nk'iduza inguvu kugira ekipe ishobore kuba nayogira yoduga byoroshe. Ego tumaze kubona umwaka uheze twagira evaluation tukaraba ingorane twagiye turahura nazo. Twagiye turabona ibihengeri bimwe bimwe muri ekipe nico gituma ari abakinnyi bamwe twagiye turongeramo kandi dushobora no kongeramo undi umwe canke babiri muri iyi misi isigaye kugira ngo izo bari ekipe nziza ishobora kuzana umusaruro abantu bashobora gushima. Nuko muvandimwe mwari mureje kutubwira ati ndagusubiza inyuma gato ati imbere yuko niyunga n'ikipe yabeza FC ati nabanje numviriza imigambi dufitaniye ati rero maze kubona ko ari imigambi irashe ko ari imigambi y'iterambere ati nza kwiyunga n'ikipe no kumenyereza ikipe ya Abeza FC. Na akabazo kanje karagira gati ni iyihe migambi iyo migambi yari iyihe mbega iterambere novuga ngo uko wasanze ikipe ya Abeza FC nuko uno munsi isanzwe imeze nihe Abeza FC yavuye uno munsi nihehe novuga ngo waje gushikana ikipe ya Abeza FC kuva ubaye umumenyereza w'iyo kipe. Ego jewe icyo novuga imbere yarakina ntahari yarakina mugabo nababwiye yuko yari mu ntango umwaka wa mbere yafashe abana atangura kubigisha umupira abashyira mu kibuga urumva nta bunararibonye nta burambe bari babifise. Mugabo bana no badugije ekipe bayikura mu cicaro ca gatatu bayizana mu cicaro ca kabiri. Ego nibo bayidugije ariko urazi ikicaro ca gatatu n'ikicaro ca kabiri kuko ikicaro ca kabiri ni championa y'igihugu. Kuvuga yuko babana babishoboye mu kicaro ca gatatu mu ntara kuza kubishobora ubwo nyene bakimeze kujya nyene mu mezi make byari bigoye kuko ikicaro ca mbere n'icya kabiri n'amahiganwa usanga arimo abakinyi bafise ubunararibonye n'amahiganwa usanga akomeye y'abakinyi bakomeye no kugira uyinjiremo ushobore kugahagarara neza no ko nawe ubukomeye. Ni ikipe ya ukizazo kindi cicaro ca kabiri ni football y'abakobwa turiko turaba ngahi wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabona ko biba bigoye cyane kugira ngo utore uwo mukobwa afise iyo mpano cyane kugira ngo uze kuza gukonvenka abo bavyeyi biwiwe baze kuba baguha uwo mwigeme we umushire muri equipe niriye banga mukoresha cyane nizihe ntambamye mugenda murahura nazo kugira ngo mugende mutora abo bakobwa baba bafise izo mpano kugira ngo mubashire muri equipe yiwabo baboneka gute muvugana gute n'abavyeyi babo cyane ku giti cyabo nabo bigeme baba bifuza kuza kubakinira. Ikintu cya mbere na mbere dukora twagikoze kuva tugitangura ekipe yacu twayihinduye ishuri rwa mbere na mbere ni academy aho umwana yiga academy akiga umupira ariko kandi akiga n'indereruntu hama kandi tukamusunikira no kujya ku ishuri cyane cyane mu bantu bari barahevye amashuri kubera izo mva zari zitandukanye bagashobora kuronsa ibikoresho bagasubira ku ishuri. Ico gihe biratworohera kuko umuvyeyi amaze kubona yuko umwana yari yaravuye ku ishuri giye kumusubiza ku ishuri yari yaragiye mu zindi ngeso zitandukanye mugabo ugiye kumugarura mugafashanya kumurera turashobora kubaronka. Ugiye kuraba iyi ekipe ya Abeza urabona umwimbo w'ubungana gute ugereranyije n'indi myaka ekipe imaze irikiri yubaka?
umwaka wa mbere nabwiye yuko nubwo ntari ndahari narayikurikirana nubwo nari mu yindi migwi ni umugwi wabaye umunani wabaye w'umunani muri deuxième division ego ariko umwaka wa kabiri naramaze gushika twabaye abindwi ariko kandi ishampiyona y'umwaka yari igoye cyane kuko kuva ku mugwi ugira gatatu gushika kuri uwo mugwi w'umunani ni imigwi yarushanye inota rimwe rimwe ni ukuvuga yuko nkatwe bwiyo turonka amanota abiri yonyine twari guca twisanga turabakanye ni ukuvuga yuko nubwo ari ikibanza cy'indwi twarabonye ko hari evolution cyane yabaye yego nuko uri umumenyereza w'ikipe yo ku ruhande rw'abigeme ni turabona intambamyi zimwe zikunda gushikira abamenyereza waza no kureba ku ruhande rw'abagabo urazisanga yo mu mandi makipe kandi ugasanga ni ya makipe akomakomeye ya makipe afise ubwo buryo ariko tubaza kuraba mu ruhande rw'abigeme nivyo hari iyo migwi kandi waza kuraba nivyo ubwo buryo nabwo n'ikintu navuga ngo ni nayo ntambamyi yoza izigakora kuri football y'abigeme ngahe iwacu mu Burundi nk'umumenyereza nizihe ntambamyi wagihura nazo muri kariyeri yo kumenyereza umugwi w'abigeme mu mugwi w'abigeme urabona ko ari ibintu bisanzwe bitamenyerewe cyane cyane mwibuke yuko umupira w'amaguru ku bigeme batanguye kubishikira no kuwijukira muri no misi kera mu misi imyaka nk'itatu ine byari bigoye umwana w'umukobwa agiye gukina umupira bakubwira ko ari ibara ryaguye rero bakubonye aribo bankadara abo bana ubakura muhiri wabo uja kubiriza ku kibuga bagataha bavundaganye bamwe barakora bakabona ko atakizovamwo abandi bakora bakabona ati ibyo bintu no gutitura imico y'ikirundi kuko kuva kera bavuga ati nta mukobwa yakina inkino z'abahungu usanga bigoye ibyo nibazo bimwe umuntu yagera acamo umugabo bitewe n'intumbero usanzwe ufise na objectif yawe uragerageza ukagwana nacyo mu bindi bibazo twagiye turahura ni mu gihe twari tumaze kwinjira muri carrière professionnelle kuko no kuvuga ngo mu Burundi ngo nta professionnalisme iraza mugabo yikoze ikintu kumwe n'ubundi mumenyereza nkanje arashobora kubona ati equipe yagerageje ko rumenyereza yagerageje mugabo hari hano byagoranye gatowe kandi nitwo bimwagiriza mugabo umufana ibyo navyo umubwira ati watsinze sawa umufana ubundi akubaza intsinzi nyene abakeneye intsinzi yego ibyo bintu rero ni ibintu bisanzwe bibangamira imyereze cyane mugabo tumaze gukura tukabimenyera ni ibintu bisanzwe kuko tuyatasha ku kazi kacu ama rero bikunze bikagenda neza bitagenze neza naho tuba turonka umwanya weje kugaruka ku kibuga kugira ngo dukosore amakosa twari twakoze kugira ngo tugaruke mu yindi ndwi tumeze neza kariyeri yawe nk'umumenyereza mufise ibikombe bingahe mwakinye amafinale ngahe nyambatari banga igikombe cya hafi nibuka twari twagiye gufasha umugwi witwa Kazuza Keza yo mu ntara ya Bubanza muri iki nyene riheze rya 2023 aho twakinye igikombe cya FINWAP mu ntara ya Kayanza cyahuze imigwi ine yabaye ya mbere muri higano ryacu ya deuxième division igikombe cederwa gutahana ariko kandi umugwi w'abeza FC wagiye itandukanye n'ibindi bikombe bitandukanye mu yandi mahiganwa wagira itabira yego bigera ku bikombe bitandatu niba ntibagiye yego iyi equipe ya abeza nta bana mwaba mumaze kuramura bakaduga mu yandi makipe ari muri première division y'abigeme bavuye muri equipe ya abeza cyangwa bakaja no mu bindi bihugu yego turafise abana mwe twagiye turarungika kandi no mwaka twarungitse n'abandi bagiye barashima mu gihe mu cicaro ca mbere kuko natwe tubona yuko tuzava tubakendera hamwe tworamuka tuduze twaciye tuvuga ati reka tubaduze babe baragenda mu matizi bagira ubunararibonye babone ukuntu bimeze hama natwe umwaka uza n'ivyo yagenda neza tuzobakenere bitworoheye yego nuko bimeze turacari kumwe n'umutumire ariko agenda tuganirira kariyeri yiwiwe nk'umumenyereza amenyereza ikipe abeza FC ku ruhande rw'abigeme yagiye aca mu migwi itandukanye mwagiye muvyumva yaca muri fraternité agenda aca mu migwi yo mu Rumonge agenda aca no mu yindi migwi igenda ikomakomeye rero nuko turacari kumwe n'umutumire kandi ibibazo biracari byinshi kibazo ciwanje kiragira kiti ni association de football féminin mu Burundi urabona iri kikora gute mu itunganywa z'inkino kubigimo eske murabyishimira canke mubaneguriki ikintu cya mbere na mbere turabishima kuko nimba birinze bikunda yuko champion ibigahera n'undi mwaka igatangura igahera uko byaba byagenze kose urabanza ukabishima kuko si imyaka yose byahora bikunda muri hari n'imyaka bategura champion ntibikibaye ugasanga biragoye ariko kandi kubera ko tumaze kubona yuko
football y'iwacu mu bigeme cyane cyane iri kugenda itera imbere urabona yuko no migwi iserukira igihugu muri no minsi igiye isohotse hanze ntishoka igaruka burya nkume kwa kera urabona ko ishika igerageza igashika kure no musi football yarateye imbere bishatse kabisa. kuvuga yuko football yateye imbere gusa ikibazo bakunda guhura nacyo hano iwacu ni ikibazo cy'uko hano iwacu haba mu cyiciro mbere cyangwa icyiciro cya kabiri mu bigeme hari inkino nk'ebyiri bivanye n'uko hari amakipe makeya iyo amakipe yacu national asohotse hanze ukajya guhura n'abandi bantu bakinye shampiyona bakina inkino 36 uteranije baje tuba dukina shampiyona imwe match 18 urumva yuko baba baramenyereye umupira kubarusha ikintu cyo bakiyiza nuko bokongera akashyiramo izindi ngufu kugira ngo imigwi yiyongere mu cyiciro cya mbere yiyongere mu cyiciro cya kabiri bogwiza ama equipe ego kugira ngo abakinnyi bashobore gukina inkino nyinshi burya uburambe nubwo narabibonye biva kuba ufise inkino nyinshi ngira muhora mubibona imigwi yacu kubera ifise inkino nkeyi no mu bahungu birabishika dukina inkino 30 ntiyima nihenze cyagora n'undi muntu yakinye inkino 60 ko oye urabona kote technique ko hari ikindi kintu abashobora kuba kurusha rero byaba byiza bagerageje bakaraba yuko boduza imigwi mu cyiciro cya mbere no mu cyiciro cya kabiri na cyane cyane yuko n'abana bakina muri aya mahiganwa ndiko ndabona bariko baragwira bashobore kuronka aho bakina imigwi ari myinshi nuko ufite akabazo nagenda mubaza ati nk'ubu mu bigeme bateguye coupe du president nka kujya tubibona mu bahungu tukabona ama equipe muri première division mu bigeme aza guhura n'ama equipe muri deuxième division mu bigeme navyo nta karusho kuhava kaba kwa ama equipe ari muri deuxième division mu bigeme ego ahubwo byari byiza cyane rimwe niko ndavuga yuko na za nkino niko ndavuga zosha ziyongera kandi niho n'abakinyi bamwe moza murababona kuko narabonye yuko championnat ya deuxième division ni championnat bikomeye ikimenya megiye kuraba ukuntu imigwi imeze burya biragoye muri deuxième division gutsinda ibisindo birenga bitatu equipe si bivyo muri première division usanga ngo atsinze 8 burya imigwi usanga igomba kunganya ubushobozi na equipe yakorotse warabona yuko itafa gutsinda uburyo bwari bwo bwose kandi ndiko daraba deuxième division ifise imigwi myinshi ikomeye uburyo icyo gikombe kibonye twabonamo ibitangaza byinshi dushobora kubona imigwi myinshi yo muri première division itangara yego ndabandanya nkwibariza tukiri mu gisata nuvuga ngo gisanzwe gitunganya iganwa ku ruhande rw'abigeme turabona imyidogo ku ba president b'ama equipe asanzwe akina icyicaro cya mbere ndetse n'icyicaro cya kabiri abatabigeme biwacu nivyo ni champion uvuga ngo nayo itarafatisha ngaho iwacu mu Burundi atariko twakakwiye kubona hariko hagenda hongerezwa uburyo nawe ni kubona ko bofata bakongereza uburyo mu higanwa nuvuga ngo ryo ku ruhande rw'abadamu canke nyene mubandanye mukorera kuri zino gahunda z'abasanzwe bategura ino champion ku ruhande rw'abigeme nkuko bisanzwe bimaze kuba bivugwa nuko babona yuko hari hagahatse nanjye ndabiraba nkabibona kuko ubona ama equipe menshi muri football femine hakora umwiyaranjo cyane hakora umwiyaranjo ugerageje kuraba ukabona ama equipe mu kuyunguruza biragora kandi murazi yuko ni cyane ama championnat y'igihugu championnat y'igihugu no kuvuga yuko turagenda imuyinga ntushobora kugenda ngo rarushiseyo ufata amahoteli ufata gaburira abakinyi ukabunguruza mugabo ubwirane uravye uburyo baba baratanze ukaraba n'uburyo bukoreshwa ntibihura na bukewe n'uburyo buba bwavuye muri FFB nyene icyo nzi neza batanga n'uburyo bwo kwiyunguruza barabutanga yego muga nk'ibintu hari n'igihe budakwira ariko nka equipe nk'ibirato ijezi nini equipe yimenye icyo gusa bakora ijezi barabaziduha muri no myaka 2 yego imyambaro barayiduha bakaduha n'imipira 2 canke umwe gusa baratanga uburyo bwa preparation bwo kwitegura mugabo ubwo buryo uravye ukuntu champion izogenda nivyo equipe biteza kubikoza kugira abakinyi baba bameze neza biyumve neza umukinyi bwira kine no kabari muri condition nziza kugira ngo abakinyi baje muri condition nziza icuraba uburyo federation iterera urabona yuko biracyagoye biramutse ari bikunze mu nyungu z'iterambere y'umupira w'amaguru iwacu mu bigeme cyane cyane bokongeramo uburyo kugira ngo n'abana bakine babona yuko ari ibintu byo kuwitanga nuko bimeze tubona intambamino uvuga ngo zikunda gushikira imigwi mwime yo ku ruhande rw'abigeme ugasanga iyo migwi ikiragwa ko kwikena ry'ibibuga
kuko dufise n'imigwi myinshi yo ngaho iwacu, hari imigwi ya première division ugasanga hari imigwi ya deuxième nayo ugasanga mukorera nko ku kibuga kimwe. Ni ikihe kintu ushobora gusaba ku ntara canke muri federation bivujanye ku buryo bw'itunganywa ry'ibibuga? Bijyanye n'itunganya ry'ibibuga biraboneka yuko imigwi myinshi nubwo ifise aho yakirira ntiyakirira muhiri wabo. Cyo usanga umugwi wo mu Kirundo wakirira i Muyinga, umugwi wo mu ntara ya Bujumbura wakirira mu gisagara ca Bujumbura, umugwi w'Ibubanza, imigwi y'Ibubanza yakirira i Buganda. Urumva yuko harakenewe yuko dushobora kuronka ibindi bibuga kugira ngo buri kipe yakiriye muhira n'abakunzi babo bayibone. Urumva biragoye kuvuga yuko wakiriye match ukayakira ahantu atanu umukunzi wawe ashobora kuhashika, bazohashika ari uko barinze kuyikokora. Urumva yuko turamutse turonse ibibuga nubwo ku ntara basi mu ntara iwacu tukaba dufise ikibuga ahantu twakirira, tukaronka umwanya wo kunezera abakunzi bacu, babavyeyi babana babarungitse bakabona ati kumbe wa mwana turabona ahantu ikipe yamukuye nahe mushikanye n'ivyo ariko arakora turabibona. Ivyo bari ibintu biteye igomwe cyane. Mbego twabonye ama ekipe yo muri Premier Division ku ruhande rw'abahungu mu gihe ekipe iba yakiriye hariho pourcentage zija muri ekipe n'izindi zija muri FFB. Bese no muri deuxième division kubigeme naho nyene niko bimeze cya Premier Division kubigeme ko ekipe iba yakiriye ko hariho mahera baba batoje hariho pourcentage ija mu kiga ca ekipe na pourcentage ija muri FFB. Hano mu mahigano y'iwacu cyane mu cyaro cya kabiri no mu cyaro cya mbere umwaka wahera nabona yuko ata bintu byo kurisha byabaho. Umuntu kuvuga niba atakurisha bibayemo nta kingoro ngo nakime dukuramo, turaza tukakina match hama tugataha. Yego, akabazo gasa n'akanyuma ni abantu benshi bariko baratwumviriza ndetse ari n'abasanzwe bakurikirana, ndavuga ugomba utera akamo nyabaki ku bantu basanzwe bakunda umupira w'amaguru batari no muri staff, atari ikintu uvuga ngo babazwa muri FFB canke muri association itunganya ku ruhande rw'abigeme. Hari abantu baba bavuga bati reka genda kuna umupira w'amaguru kandi vise n'ubwo buryo nakaye kamo batera urabayereka iki kibakomvereka kugira ngo bafate imitahe yabo batangure kwinvesta ku ma equipe y'abakobwa. Icyo no basaba bivanye nuko urukino rw'umupira ni ibintu twese twisanzemo, namwe ko bamura abajournaliste umupira ndazi nto wabiguhatiyemo nuko wakuze ukunda umupira ukawukunda kavuga ati je niba byaranse ko ndawukina nzofuma nza ndawuvuge mumenyesha makuru wawo. Je nkavuga ati jewe nzohava ndawumenyereza. Hari n'undi yavuze ati je kuntu nkunda umupira kwere ngiye kurangura ibikoresho by'umupira nze ndabidandaza mbere. Hari undi yavuze ati je misi yose nzora nteramira kubiga ndawo umupira. Twese twabuje n'umupira ivanye nuko tukunda, ariko kandi hari abantu bafise uburyo bakunda umupira. Icyo twobasaba nuko ushira imitaye mu mupira bivanye n'urukundo bakunda umupira, cyane cyane yuko imbere ni heza. Ni heza iyo wabiteguye neza ntibiguhombera. Hari kizunguka kijya mu mufuki wawe, ariko kandi hariho n'abandi bantu benshi, hari imiryango myinshi zo gufashije kuko uramuye abana batanu inyungu kuri ekipe yawe, ariko kandi niyo miryango ubuzima bwabo buca bugenda neza. Yego, kandi n'abamenyi cyacu turonka akazi y'imigwi hari. Urumva yuko n'igihugu cyagitera imbere. Yego, kandi no mu giserukira gihugu uravyungukira abakinyi benshi bitewe nuko hari abandi bantu benshi bitanze kugira ngo haboneke imigwi myinshi ikina umupira w'amaguru. Kuri football y'abigeme twabonye bashiki bacu baba senior bagarukira kure cyane aho bariko bagenda basezererwa hariya mu ituru yabo yanyu igira kabiri kugira ngo bashobore gukina baronke iyo qualification ya kane. Tuza kuyibona no kuri batoyi bacu batarenze imyaka 17 bagiye gusezererwa mu na Nigeria. Uratera kamo iki ku ruhande rw'abigeme? Twabonye udufatiye ndavuga ko badakwiza imyaka 17 twanabonye by the way n'abakinyi basanzwe bakina deuxième division, abana bakiri bato twabonye nivyo nubwo batashoboye kuba bagarukira kure cyane. Ni uragereranya gute football yo mu ma equipe ndetse na football yo ku mugwi serukira gihugu? Ikintu cyambere nabanza nkakubwira, uyu mwaka niho tubonye ama equipe yacu agerageza gushika kure, ingufu ziriko ziva hehe? Ingufu ziriko ziva cyane cyane muri ama championnat yacu, cyane cya kabiri uko mubivuze, kuko abakinyi niho bava. Kandi mumenye yuko equipe nationale ibarira isome nimwe canke zibiri, ariko umwaka wose abakinyi barirwa n'ama equipe. Abakinyi barirwa n'ama equipe
batonda ku kibuga buri munsi barigwa amatike n'ama ekipe buri munsi ibirato ni ibirato byose bambikwa n'ama ekipe Mm. cyemboneraho n'akajya gushimira abaperezida b'imigwi bitwararika ibyo bintu kuko bumva ko ari akazi gakomeye bakorera igihugu si icyo bikorera gusa yego abaperezida baritanga cyane kugira ngo bigende neza rero icyo nabasaba nuko bakongeramo ingufu amafederasiyo nayo twatwivunira akagohe nimba abaperezida bikokora bigatuma ekipe nationale ironka umwimbu umeze neza nk'uya aye ni ukuvuga yuko ni byiza kubandanya bashigikira ama ekipe kugira ngo bishobore kuza biragenda neza nuko twari ku gisata cy'itunganya ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme twigarukire muri ekipe yiwawe Abeza FC nkawe nk'umumenyereza w'ikipe navuga kandi umaze kuba ugiriye experience n'umugwi wawe Abeza FC ni yihe migambi yakazoza mufitiye umugwi wanyu wa Abeza FC ari naco kibazo cyanyuma ikintu mbere nyamukuru nkuko nayikubwiye nabwiye ati imyaka ya mbere twaragerageza turera abana tubakuza ariko ubu tiko turaba tukabona ko bamaze gukura aho dushobora kubatuma igikorwa cisumbuyeho gatoya rero objectif nyamukuru dufise umwaka no kugerageza kuduza ekipe mu cyicaro cya mbere kugira ngo dukine ni Mitero Women's League ego dushobore gukina muri Mitero Women's League mu cyicaro cya mbere hama kandi ntituzogarukira ngaha tumaze kuhashika tuzogerageza kongeramo izindi nguvu nyinshi kugira ngo ekipe ihagarare neza mu cyicaro cya mbere baye ngomba mbere Rwanda ibikombe nk'abandi cyo kwitwarisha ariko guserukira igihugu hama kandi intumbero nyamukuru dusanze dufise niyo kurera abana tukabona abana baserukira igihugu baramuwe na club Abeza FC perezida wa ekipe ya Abeza FC ngo muvunira nk'akagoye nkawe ko cyawiwe ko yo guterera iki muri ekipe ya Abeza ikintu cya mbere imbere yo kumuvunira akagohe no banza nkamushimira kuko ibyo akora se abantu bose bashobora kubikora burya gutunga abana 30 40 ukabarira wabakuye ahantu atakintu bari bafise bari n'amashuri bari barevye ukabasubiza ku ishuri ukabigisha umupira bakatangura kuba abanyamwuga burya ni igikorwa gikomeye tutangwa kukamushimira nkamushimira ku kuntu yikokora agakora ibishoboka byose biba bishoboka kugira ngo ekipe yiwe muri condition nziza hama icyo namusaba gusa nuko yobandanya agerageza kugira ngo umugwi bandanye wifashe neza yego nuko ubona umutumire ndavuga umumenyereza Bertrand kuva muri ekipe Abeza FC isanzwe iri mu cicaro cya kabiri isanzwe iri neza na neza muri zone Rubirizi rero muri muko muratwumviriza muri benshi mufise intererano canke ikibazo muze mutwakure ku murongo wa telefone 65 ushobora no kuba ufise novuga ngo icyo ushobora guterera canke akabazo ushobora kumwibariza